Okay. Asta. Nagire ndaguhe. Kugira ikimenyetso cy'iterambere wimirije. Já você era a mulher lá aqui. E vai me dizer. Na Johanna. Wacha sasa. Okay. Japo rero, japo. Okay. Nawe azakorora azaguhagarara. Kugira ngo jenze kwinjira mu guki. Weje kumukubita. Wewe uhagarara ha, nawe uhagarara ngaha, urore nawe uhagarara ha. Urore ashobora no kugira akakigura fete kicara ngaha. Kawaii. Urore araza kwicara. Aze kwicara ngaha pana ku ntebe ari ijumu. Yicara ngaho aka kazobe kari ngaho. Ufise kinini? Hacho urumva ari misi mujyama. Afse kinini. Bafise kinini n'ukuri. Ego. Kiramwinjisho ndaba. Hagati ni nakamazi boro biza kubayo. Kare ni cinematographique cyose. Ubu je sindi kadraje ndaho ufise kugira negera imbere gato. Kadraje? Wowe gera imbere gato. Ngomba wice kariya kantu uriya muntu menga ni cyarotse. Ngenda hagati ya mwenda plus hindukiza ku gato kwa roza. Oya je kwa roza nacishe. Oya nacishe. Nora kimara cyose. Asta wega imbere sho turaba. Roza wicara wegamire turaba. Oya ntiyengamira. Shinga kumukoresha cyane mu mwe mamuka mumanuka. Ndiko Sawa yopfumagira gutyo. nanje nivyo mbona. Ufuma umanuka gato y'inkuko. Ariko niwegamire gutyo cyane. Numbarire. Basha ngibi. Igisuguru cyawe mwarabasha. Arahabone bari bariryamye. Umva musozi wa mani. Yacitse igisuguru. Rosa ite nariko nabo. Nasura roza. Kote. Uri umuntu yariko aravuga buhoro buhoro ushobora kumwumva vuga n'ingoga ivyo bintu vya visa na Viviane nibiki nyishuri bya n'ingoga nibiki ishuri Avuge nyamukobwa. ishuri ivyo vya visa na Viviane nibiki Oya ikiboneka coco baramubujije kubivuga. kandi rero iyo umuntu ariko avuga buhoro ushobora kuvyumva vuga Smith ivyo mbonye n'amaso yanje nicyo urashobora kuba umukobwa kutuko umwana w'umukobwa Papa Viviane. oya hora Smith kuva uyu mwanya n'ikize narona gufite
kirangiriye aho ubu nyene ucuvira mu nzu ikibagiwe coco ni kuri kampuni wanje sinagukeneye ariko papa Viviane ushobora gufata ingingo nk'izo zose tutazigiye inama kubera iki kubera agashana goro k'umukobwa gusa abona ivyo mwege nari narakubwiye none rabi ivyo mwege tekana nindazi birahera reka Imana yaduhaye ingabirane reka ntutugire mu cumba ejo mwituro ndiyakwaza na kimwe uzocuka ko ntamukorera cyo kubaka Shana usibye ko biraje nawe hari ikindi cyane kandi ukana shana hari ikintu mace gitose nimba gukora cyane usibye ivyo nyene bibaye kuva twakabana hari ikintu nari bwakubwira hari n'ikintu mwana nari bwakubwira sorry uzomfasha umvugire kwa boss sivyo Yeah man, we back again and again, show after show, party after party, from NG to KYZ tuba twabiberetse ari nako tuhasanga izindi ngabire zitandukanye ni mwiyogi rya Warubizi movies, niho dusanga one of the beautiful queen yitwa Asta official, iruhande ziwe ari gute ndaributse nariko ndarihiga Alliah bashamenyere kwa sisi nawe uri keza ntufuhire mugenza ndabizi ndumye usanzwe ubizi canke nije ndabikwibukije ako gusikinira bamaze kuvumbura muri Warubizi ntivyahahora cane mino misi ariko harabonekana abakobwa b'inzobe basabona byubona cyane akayobe karaganje muri Warubizi gose Warubizi none ko bihari mugabo n'abahari barari kanda nimumfasha hariyo bandi tugende turaba hariyo kado nari inzobe kado ndajyapo Gina ntabwo yirabura nuze kado si nyinshi ariko inzobe arayifise muga si nyinshi afite tubiri two ya Gina ni black Gina twibaza yuko inzobe atari nyinshi si nyinshi yaza ko ariko Gina hajya n'inzobe Gina rirabura ni tubiri two save ni tubiri two abandi ni bande abakris okay Chris we niwe yabitsanye hanyuma witwa ni nawe mwe nta n'umutsi turamuzi nani nibaza ntari mu gisata ca cinema gose ni nari mu yandi mantuze ya mu yandi ma secteur kubera Warubizi ifise amashami menshi irafise amashami menshi mugabo nibaza yuko Warubizi atana hamwe uba wimiriwe okay so mumeze gutya ndabasanze mu ntara nziza ya Kayanza kukantu ka nziza rusigaye tukashirako sinzi mwiyo muva ko namwe mugashirako cyane ni kubera yene ni kubera najanye na Frido raruma ngo mu ntara nziza ya Rumonge Ngozi ngo ntara nziza ya Ngozi mugambere mu Kayanza ntikagure cyangwa ngo k'intara nziza ya Kayanza ako gusa Kayanza ni ntara nziza pe nayiravye nabo bayirabisha amaso baraba ahantu hose ino ntari ramba irashajije ni nziza cyane nubwo tantara ibanga jembo nyahantu abona sozi abona reka nyene ukabona ka paysage kavuga ata ni heza uri umugenzi wako cyane wowe ego cyane urakunda amanatire ego beho warigeze uba ruguru ego ahantu hari inkuru zaba abantu nuko wize muri interna usanga abantu biga ku ma college hari imyaka bageramwo bakaja kugira amaeti mu manati canke bagasubira yari udukouple ugasanga bari munsi y'igiti navyo bigaze cyane oya je navyo naciyemwo mugabo narabibona ahantu bitwa Sana imwaro sinzi ko wazi biza ko naho mu ntara nziza ya Mwaro oya sikuvuze gusa ndahazi mu ntara nziza ya Mwaro akaba bari Mwaro bakanda bagiye ko benga nibica bavuze ngo intara nziza ya Gitega
siko mvuze ko ari yomba mugabo natire y'imwaro sana nta numwe atayizi abantu bakunda kuvuga bavurira igituntu kandi n'ubu mengo baracavura hari ibiti ego hari ibiti rero byiza cyane afite amateka yuko wasanga amakupure yiyugamiye munsi y'ivyo biti ibyo by'amanatire rero hari ukuntu munsi yaho haca abantu burutse umva akayaga kabashikira neza mugasanga bariko baraha utuntu batera mu mazi abandi bagamano hasi ahubwo reka rero bafise imitaka bayicumitagura mu ntuzeya tuharangira abantu ze abasani bakunda gushutinga sha amashuti hari ahantu ni heza ni Alliah canke Alliah nawe gerageza kano kantu uhera heza intara nziza ya ufatiye aho ya Bujumbura oya urumenya mugabo Bujumbura ni rirare uvuze burya ngo intara ya Bujumbura Bujumbura mbere makagashire uvuze intara nziza ya Bujumbura umfana muri hari muri rirare gusa rirare baraye umvise ko nari nabitora bamusoma nuzeya itware mugate naheruka hari Bujumbura mbere na Bujumbura ureba arabikuye ni Bujumbura mbere na Bujumbura ariko kuva na kera uvuze ngo ngomba mu ntara ya Bujumbura ujya wabuvuze igerirare sino iyo mu gisagara warongera ko akantu kamera ikaje nabyo mbanzi nyeretse ko ari yo mama navukiye ubundi we nisanze Bujumbura mbere Murirayo byose nubu niyo ndi ruguru ntazi nigambe nje mu Kayanza bo urashimira Warubizi muduga nashimira Warubizi n'ukuri ikugejeje so wavyakire gute kugera hano Asta wewe amakuru mfashobora kuba ari bwa kabiri haje wewe urumva kano kayaga nta byinshi ariko karamukora cha yanyuzuye mbwa imbeho nawe wigira umuhinga ngo sanze ndamenyereye yani yamenyeye ko nzi n'abantu bavukiye bahagera akabakubita hasi wowe habonye gute kari ko nahabonye nyene byarangoye bwa mbere je nikiyashika wonyene nigishika mu ntara inzi zakayanza ikintu cya mbere cyaceke ese ko mwavuze ikintu cya mbere cyaceke inza mu mutwe nane ko rijewe zokoga icyo cyaceke kandi yene numvise abantu bavyongorana ngo hazi iminsi 6 habe kwishira ko nutu ahubwo abinza babiroshe ko mutubeshi oya uravyo kukisiga amavuta gusa utanisi utano gusa nyene abandi tuwoga amazi ashushe sindoga yashushe gusa ndashaka nkayabura ni mu maso gusa akadusha uzosubira muri mene oya ndoga gusa abandi turi kumwe boga ariho bakivyuka gusa jewe ndarindira kandi zuba rikaga nkajya mu 17 kwejo none itigeze ryaka ni woze zakoka 17 mugabo ubuzima rero mbayemwo gusa nyene nasanze ari intara nziza nkuko ari intara nziza yakaya sinarimenyereye kuba mu bintu nk'ibi ndashimira Warubizi ko bari ahangejeje yaradusohokanye turabona ahantu turatembera mwasokeye aro bita ku kirema mu kigwati ku rubaho aro naho bita mu rya Bwandimare hariya hakurya mwagiye oya sinafashe amazina gusa ari hano namenye mwibereshi mukama wanje Nibereshi wame urabona mwibereshi prince ngere prince ni nkuko waburi mu Kamenge ukavuga ngo ku mapave kuri kubera iki wamenya aho hantu mana yaje ari none imyaka 18 urakwiza utangiye gutembera mu bibanza mwene basi mwibereshi none twarahumvise amakuru yawe umva hacanye kuhamenya oya urazi mwibereshi utajanywe nico mwahise mwiyumviye ujanwa no kunywa impeke murayizi inzoga yitwa impeke turayizi abandi bayita ubusyano basi kwa twagumye tuhumva ngo mwibereshi benshi abo turi kumwe baciye baba interesse yo kumenya aho maka murajaye je sinagiyeyo barahaciye gusa rambya sindayibuka neza gusa mwahabonye gute mwibereshi oya twari twagiye nyene baratwese oya muhaciye mugenda wavuze ko muhaciye bashaka kumenya basi uko bahababwira niko mwahasanze naho twabonye ntibeshe naho numvise ngo niyo nzira iduga mwibereshi hajya mwari muri ego tw'abanyamakuru ahantu hose turahamenya je nkubona ahantu hose mba namaze kuhamenya baza abantu bababwiye mwari muri barantu bita ku mangazini
zo mu Kayanza Ego. si hejuru y'inkombe y'ikaburimbo batweze kaje n'umwe zirani mwarahatswe we oya twari kumwe n'abandi Asta wagera umanuka mara amasasha wose wibujumbura Akayanza yo ni baki babonye inkumi nka Asta canke ari ubona bo byirengagiza kose baraduhamagaye gusa nyene ibura nabasifuye kandi rwari yaje namukunze avugisha ukuri ariko Asta guma biko tuntu anyegeza icambere ngo nibigeze cyane nibaza ko bamuhamagaye je ntibigeze bamuhamagaye baraduhamagaye twari kumwe mbwira sha ari ubu ngiye twigenze nawe ko je ntavyumvise Asta bikaratubesha twiganire nawe babahamagaye Asta niwe watangiye kugenda wowe wagibwa kabiri je urumva cyangwa magiriye rero ukuntu byagenze nari imbere Asta yari inyuma rero twumva umuhungu aduhamagaye si inyuma hariho vyihoze yavuze gute ngo dada cyangwa ngo sinukira ijambo yavuze okay tuguma tubazanya na Asta ninde bahamagaye nde adacavuga ati tubandanya Asta yasaba mu bandara adacavuga ati tubandanya abo nabo ngako mugayidi yabakanze mwagere mu bita oya twari ko turabazanya nde bahamagaye sha ari habura gace ngo ndagukunda ariko bihereye mu nzira watanga uri imvuga kuri ariko uburyo bimaze imbaye yatakuraje gitsoro suko inkuru yagenze tubandanye tumwibereshi tubireke mushaka tuvuga ibyaye umukoro naho mwarageze umukoro Erega mashaka ahantu mugendera muhamenye ejo muzoba muri Makamba yafuka mumenya mu mabanda zahehe nivyo numvise ko muhava mu jana ahantu hitwa mugwegura mu bibanza byiza biri mu ntara ya Kayanza nyene mashaka mumenya aho hantu sako mwibereshi ko nagasimyumva ko tugeze ku mukoro niwe wari vuriro rikuru ego ntenda okay so bababonye rero muri no mu bikorwa mwatangiye shooting twasa nabayivuze muri special drive ko muri hano muriko murabibamwe gute bino bikorwa mwitavye duheri buryo bwanje uyu cange n'uyu iburyo bwawe ni hari okay uburyo bwawe ni tene ko nibaza ngo ni uburyo bw'iwawe oya navuze ubw'iwanje bijanye n'ibikorwa turimwo mu Kayanza murabona ko musanze byifashe neza tukamwashikiye aho twari ko dukorera ibikorwa mwabibonye hanini rero novuga yuko ibikorwa biriko biragenda neza ubwo agahatse ko katabura katabura novuga nk'amatara turayaronka undi mwanya tukagira amatara siracika mu Kayanza aracika video rero duhenze muri special drive yavuze ngo mu Kayanza ngo umuntu ashaka kubana n'iminsi 10 amatara atacika aracika ngabo ine turiyaranja kandi ntatugora cyane amatara nkuko twari kuguma twakubonye abana bifashe mu minwe sigaye mu byo byinshi uri kurakora unifatira amatara kajya n'akazi waguye umwoga usigaye na lighting uriyo oya nyene kajya n'akazi wovuga ati reka mfashe siko kazi kiwanje umugabo mva ntihabura utuntu mfashe hama rero novuga yuko ibikorwa biko biragenda neza turacabanda uvyakiriye gute nyuma y'amezi atari menshi nimba atari bidahararurirwa no mu ndwi winjiye muri Warubizi ugahitira gukina mbere mu makuru ramaze guhabwa na CEO ukaba uri kurakina mu ba principal uvyakiriye gute bino bintu ko menga ntibikunze kuba muri Warubizi kuko utaranishura hisa natubwira ati burya muri Warubizi hari abantu bicaye imyaka iyo 3 bataraje imbere ya kamera umukobwa uri umunyamahirwe we mbona warahiriwe cyane ya nkuko bivuze nyene nibaza yuko amahirwe nagize kubera ko ibyo yakubwiye burya nivyo ari abantu bamaze iminsi myinshi batariko baraboneka yidandarizo buki kandi batandaza ibivinyu ari abantu bamaze iminsi bataboneka canke bataranaboneka ko Warubizi iragutse ifise abantu benshi rero kubona yuko naje muri Warubizi atani iminsi heze nkaca mboneka mu gikorwa kandi ngiye kugaragaramwo cyane novuga yuko aramahirwe sinzi sinovuga ngo baravye ikiniki ya mahirwe nyene n'ubuntu bugeretse ubundi yego abavuga muri special drive banariza yuko bashobora gufatira kuko barakinyana handi hantu fise ubumenyi muri cinema fise ico bita ngo character body chiza yani muone
muonekano wa mtu ni Kiswahili urakizi izo ufate kuri izo factors zitatu ntabwo ubona ko Warubizi ari cyo yaba yaragendeye ko mu kugushira mu ba main actress canke actors muri rusange icyo novuga coco ahantu ducaba hatandukanye bobo barashobora kubona yuko hariya kumbure nayishoboye mugabo nje iwabo urumva ni directing irahinduka ibintu byinshi birahinduka uko biba bimeze nibaza ko atari cyo kimwe rero kuba barashizemwe si kuvuga ngo bambonye ngo ahandi canke kugirani canke ibyo bya body vuga gusa bobo rero sinzi ikintu bakugoma sinovuga ngo nkina neza gusumba abandi basanzwe bari muri Warubizi sinovuga ngo ndafise byinshi kuri kubijanye na sinema babo cyo novuga coco ni cyakindi nakubwira na mahirwe ariko urabona yuko gushika uguwe neza kuri ya mahirwe uri kurabamwe gushika hitira gukina na sinema siyo yatubwiye ati sinkunze kubyina ntarumva ingoma ariko ndizera ko kino gikorwa kizoba ciza ari byakira gute nyuma mewe nakubonye ni muri yo channel TV yitwa gute ari hano ari kurakina jewe bamusara kumwe nabanyama nabanera sinema nirasohoka mbe nirasohoka reka zosohoka abantu bazirabe iraryoshe rimwe inyigisho wowe wakinye uri iki mwija ya filme nakenye ngene ndo actrice principal ubona menga warakana gakubagana nzobibona so ndane ko ndavuga rero uvyakira gute kuba mu misi mike ya gusa isoboneka no muri Warubizi ifise izina rikomeye ifise n'amafilme hano hanze abari karadandaza oya je kuboneka muri Warubizi ni by'agaciro kandi ndabishima ariko si ubwa mbere niyo filme Warubizi nakubonyemo ibaye ya gatatu yo muri Warubizi nkinye kandi sindo muri Warubizi ariko Warubizi ndayifata nko muhira kuko barakunda kunyumvira ko cyane kandi ndabishima nkuko Asta yabivuze ari abantu benshi bari muri Warubizi gusa bicaye ariko jewe sinzi natikene bambonye barakunda kunyizera bakamamagara uzo byose ndabishima aba no muri mori yanyene barampamagaye bikaje urumwe kumubunga tuje kubumeje naho mbarizwa gusa muri Warubizi ugiyeyo bara none taho barizwa bitumwa wicwa umwe nese ndubone gusa muri Warubizi okay oya gusa muri Warubizi barakunda kunyizera kandi abantu benshi baza ko ndi muri Warubizi gusa umva ivyo ni citirano cha Warubizi kandi ndabishimiye ko baranyizeye bakamamagara siko bari babuze undi muntu bahamagara ariko baranyizeye kandi ndizera no mu minsi tumaranye ko bikorwa ndikunda gukora babishima naje ndabashimira mu gihe tumaranye ibintu nk'ivyo nyene twaba tuko dushutinga filime nziza cyane iri n'inyigisho yitwa gute ndagufinde gusa muzoyumva ibigero by'umwigero na ikubera filime nyinshi zo muri Warubizi usanga zitangwa na oya ishari icyayishijwe ni naho yagiye ni oya nyinshi ntaco zibiri ziba zibaye nyinshi nk'ubu gusaba kugutwara burundu wokwemera muri Warubizi akagushira mwiyogi n'ibimori ndaga n'ubundi sanzwe ndiyo oya nuri ntabwo uriyo hukure inshuti yabo yagufi ntaco nduwabo bankene barandonka sinigera ndabagabira barundi simeze nk'uriya muri timu nini ya Warubizi ninde muntu akubaniye neza kurusha abandi no oya akutukareke ninde muntu mwisanzurana ko cyane mukunda kuba muri ko muraburaga gose muri Warubizi umuntu tukunda kuba turiko turavuga mushikirana cyane dushikirana ambere ni kare umuntu wawe kadone umuntu wanje sana kandi ndamufata nka kansere kenshi niyo ngize ari no mu bantu mpanuza maze kwinjira muri sinema hari ukuntu umenga muri bano mwaduganye kuri tere je bose byabisine gashaje ko
jewe hose n'ukuri jewe abantu nashitse nga tutarabonana ni Asta na Suma no aramuta icyo sinzi ukuntu ndamuvuga mu izina na Pasha cameraman niwe abantu tutari bwabona ani twari bwabona ko twaravugana rero maze gushika bose nabisanzuye nta rimwe n'ukuri turagiranira ikibazo mani yasamira nyene je wewe shoga yako nani twaherura kizi je novuga yuko bose ndabisanzura kubera ko bose muri mu nkuru nta byo kuvuga ngo naka ngo ndavugisha naka kandi bose mbona bayaga ico kimwe murazitera kakahava je nabonye inkuru nashikiyemwe ziba zikaze uze kugenda ubambarije ngo barakujunzuye kandi baranyuzuye cyane oya none ko menye ikinyunzu kirabandanye je none nakigusanze cyane ubugusa nabimenyereye oya biga nivyo bigasha turinaje reka nimwokora turinaje mu nkozo ya Nyamvu ngo mvuga ibyanyama kandi adahari ndinga muvuga So my sisters ndashimire cyane ndabipfurize n'iterambere Asta wakoze cyane nkipfurize gushininga day by day wubakubona zogere ko Murakoze cyane Muganene nini Abantu muri warubize Yaremaze imisi yara Oya Fresh TV nyogera hano Fresh TV nyogera kadusezere hari igitumiza kugenda Oya none Fresh TV reka basi dusezere bashi Okay bakumbuye abahabara bakumbuye abagabo bakumbuye abasheri ufite nk'ubujura na Ahmed yaje kunda afise umuhabaruyo Epidoro wewe rachari wewe narubaka araje ngo Ahmed yaje kundabana nenda mukumbuye umusheri wanje nawe waje kumuraba Asta uwo mwana gusa yaje kuraba oya waje mu kiganiro sinshobora gutahura ukuntu muriko muravuga ko yaje kuraba jewe yaje mu bikorwa by'iwacu oya yaje kuraba warubizi yaje kuraba warubizi ufite akariko karyosha ari ibintu adashibintu anoza byanyade mwesha munyeka irafeti ni Pierre Deku tinatera imegeje umve iyo yaje kuraba jewe nibaza yuko yari kuzazanye n'amashugwe nkuko mwabivuze kandi akaza yavyiteguye yabuze aho yaje amashugwe no yahana hajya nkari muhabi akumbo bigira mu gakamebe kadahukana erega umuteje abantu turakirangiza ikiganiro mukirangize je mbona rimumere Alliah rimuhe basi rihe Alliah oya rimuhe Alliah iforo akahoze Alliah rimumere oya none ishuka kanye itambo byose niranja muri kamera uri muhe gusa okay Asta nagire ndaguhe kugira ikimenyetso cy'iterambere wimirije